ndashaka haveho ikintu co kugira tabu amagara yo mu mutwe y'abahungu. Ego ahanini no gukorana n'amacentre asanzwe ahari nkabazanira amaservice thérapeutique hamwe n'ayandi ma activité nyene bakorera hamwe kugira ngo turwanye gufata ibiyabiramutwe, turwanye umwanya bata muri ivyo bintu bindi. Hari abakobwa benshi batanse amahirwe yo kuja kwiga ku mashure, usanga batwarwa cane n'ama mariage précoce n'ama grossesse non désirée kubera kutamenya, kutaronka inyigisho. Jewe narabiyumviriye ko ugasanga yagize nk'iyo grossesse non désirée, ugasanga ari iwabo n'akazi ntiyaronse ubumenyi bwo kurondera, usanga nta buzima bwiza abayeho. Nanje nshaka kubafasha mu kubegera, kubaha amaformation imyuga kuko nimusubize kw'ishuri imyuga yo kubateza imbere, nkabafasha nka Miss, nkarondera amasoko, nkabafasha gutera imbere. Hama akabirya nuko ndizeye yuko tuzobona ihinduka mu gihugu, tubone babaye autonome, bafise ico bakora nabone. Nka jewe ndamenya ikintu ndize ndamenye, ejo nshobora kuba umwigisha w'uri inyuma y'iwanje. Rero nivyo nshaka kuzana muri urwo rwaruka, twige kumenya ikintu, tukimenye tugisangiza abandi, hama twese tudugire rimwe, sinidugane je nyene. Bakunzi ba Bishop TV turabaramukije, turabahaye n'ikaze mu kiganiro shika ku ndoto, ikiganiro kibafasha kumenya byinshi mu bijanye n'iterambere rifatiye ku bamaze gutera imbere, ku bahinga mu bijanye n'iterambere ndetse n'abafise imigambi yagutse ishobora gufasha mu guteza imbere igihugu. Muri kumwe nanje Ndatimana, abenshi bazi ku izina rya Shashi Romantique. Uyu munsi ndi kumwe n'abigeme beza bakaranga kandi baciye ubwenge, bari mu ihiganwa rya Miss Burundi, aho tugiye tuganira ku byerekeye imigambi bashize imbere, akabirya karimwo gishobora gufasha mu guteza imbere bonyene hamwe no guteza imbere igihugu. Tubahe ikaze muri rusange. Duhere mwaramukata gute? Yambu cane, ku mazina nitwa Igiraneza Katia Carole, nkaba ndi candidate numéro 14 muri Miss Burundi 2025. Yambu mwese, nitwa Kezia Ndayikengurukiye, nkaba ndi candidate ni Miss Burundi numéro 53. Merci. Yambu nanje ni Irakoze Iris Gloria, ndi umwe mu bahiganwa muri compétition Miss Burundi 2025, nkaba mfise numéro 25. 25. Ah, 25. 53. 14. Ziratandukanye kubona. Hanyuma nibaza ko mwese ari ama video yanyeri kuri Miss Burundi miko magia démarche kandi mwavyize ahantu. Ego. Ndashaka dutangure kuri akajya challenge kanyu mugira muhindukira gutya amamuka. Usabukiye kajya mukagira muri umwe utashaka kugira turi ane equipe babiri bakaraba hariye mu makarabi nta mwadusha duhindurira kandi bose tu biseka kujya ko tutagateguye no ni mugate abeje bavuze ko banza kiro nibijyanye urumva reka rero tuga nibyo twiga nyine ntashi turaraba hijyama turaba n'iki twega si oniva. Okay. ni kuri yatureye mu bisanzwe usohoye kugira twese kandi natwe nabo bari kubigira ntacyo mwabigerageje ni kujyanye. Hanyuma nizera ko umeze neza
duhera kuri iyi nimero 14 mwashaka kutubwira mbega ni uwuhe mugambi mwashize imbere mbega nakahe kabirya kawe? Umugambi wanje werekeye guteza imbere urwaruka rufise imigambi yo kwiteza imbere duciye mu dukorwa tumwe tumwe arivyo bita projet entrepreneurial. Nkaba nshaka guteza imbere cane cane urwaruka ruri hagati y'imyaka 18 na 25, abantu bamaze kumenya ivyo bashaka gukora n'inzira bakeneye kugenderamo. Akabirya kawo nuko bazoronka ico novuga mu gifaransa formation zizobategurira kuja muri iyo migambi, kuja muri iyo utwo tuntu twobateza imbere buke buke, bagashika ahantu nabo boteza imbere abandi. Ego nka 53 nabitoye. Ego Mbega n'uwuhe mugambi mwashize imbere nakahe kabirya kawe? jewe umugambi wanje guteza imbere abakobwa. Umugambi wanje witwa Eduquer une femme, transformer une nation. Ubu ndashaka kubona hari abakobwa benshi batanse amahirwe yo kuja kwiga ku mashure, usanga batwarwa cyane n'ama mariage précoce n'ama grossesse non désirée kubera kutamenya, kutaronka inyigisho. Jewe narabiyumviriye ko ugasanga yagize niyo grossesse non désirée, ugasanga ari iwabo n'akazi ntiyaronse ubumenyi bwo kurondera, usanga nta buzima bwiza abayeho. Hane nshaka kubafasha mu kubegera, kubaha amaformation imyuga ko nimusubize kw'ishuri, imyuga yo kubateza imbere, nkabafasha nka Miss, nkabarondera amasoko, nkabafasha gutera imbere. Hama akabirya nuko ndizeye yuko tuzobona ihinduka mu gihugu, tubone babaye autonome, bafise ico bakora nabone kibinjiriza. Hama ni 25. Jewe umugambi wanje ufatiwe ku magara mu mutwe hamwe no gufavoriza cohésion sociale hagati y'abajeune. Rero igituma niyumvira abajeune ni kubera yuko abajeune ni Burundi bw'ejo kandi nibo bantu bahari benshi mu Burundi. Ego akabirya kanje nuko sinifokaliza gusa ku bakobwa, ego ndabifokaliza ko nabone, kuko nabone barahura n'ivyo bibazo, mugabo ndashaka haveho ikintu co kugira tabu amagara yo mu mutwe y'abahungu. Ego ahanini no gukorana n'ama centre asanzwe ahari, nkabazanira ama service thérapeutique hamwe n'ayandi ma activité nyene bakorera hamwe kugira ngo turwanye gufata ibiyabiramutwe, turwanye umwanya bata muri ivyo bintu bindi. Ego murakoze. Umugambi wa nimero 14 uzofasha iki mw'iterambere ry'urwaruka? Ahanini umugambi wanje uzobafasha gutera imbere mu mutwe, ico bita développement personnel. Hama nshobore kubafasha no kurondera ama investissement, abandi bantu baza gushiramwo amahera muri iyo migambi yabo, bamenye nabo kwiyubaka, bubake umugambi wabo, bamenye no kugira ama partenariat, babone kwiteza imbere no guteza imbere abandi bari inyuma yabo. Ego ariko mbega mwebwe neza na neza muzohagarara kuki? Ni kubaha ama financement gusa cyangwa ni ku oya no kubaha n'aya ma formation, kubera umuntu wese kuvuga muri make kubaronsa inyigisho n'uburyo kumuronsa inyigisho zerekeye ico kintu uwo mugambi agiyemwo, uwo mwuga agiyemwo, hama aronse izo nyigisho ashobore kuronka n'umufinansa. Kuko benshi ahanini arashobora kugenda agakora umwuga mugabo atazi ukungene azojera amahera
y'ibivuye muri uwo mwuga biba bipfuye ubusa ni ya mahera abasesaguritse ku mwanya ku mwanya atazi ukungene azovugisha umukiriya aje kumwegera atazi ukungene azoja gusaba financement ivyo byose nibimubera intambamyi byo mufashije gutera imbere uwo mwuga umutejeje imbere mugabo utwo n'utuntu duto usanga twatumye umuntu akubwira ati nukuri vraiment je nawe twokorana kandi yarakeneye benshi bakorana nimero 53 nako umugambi wanjye uzohava ufasha iki mu iterambere ry'urwaruka umugambi wanjye uzofasha hanini abo bigeme guhabwa inyigisho tubaronse n'ibikoresho byo gukora imyuga itandukanye hariho gushona gukora vannerie ibintu by'ibiseke kujisha ni byinshi cyane tubafasha kubaronsa ibikoresho byo kubikora nabo bakore bunguke izindi abaronderera isoko ryo kubidandaza turonke amahovni nabo bagira ico bakozeho nimero 25 nk'uko mu kirundi babivuga bavuga ngo amagara asumba amajana je ahanini novuga ko umugambi wanje uzofasha icambere na mbere uzofasha icambere na mbere gutuma umwanya bata mu bintu bitari vyiza babita mu kwimenya mu kumenya kujera ibintu ama emotion yabo kandi na cane bamenye ahanini abantu bicwa no kutamenya ntibazi ingaruka mbi zo kwigumizamo ibintu canke ugasanga barabizi mugabo ntibabifata nka nkama nyene ntibavyiyumvirako rero ahanini novuga yuko bizotuma turonka abarongozi bafise amagara meza mu mutwe turonka nyene uburundi bumeze neza kandi buteza imbere igihugu cabo nabone bameze neza à l'intérieur ego iyi migambi muriko muravuga nishaka kuzobafasha mu kwiteza imbere ndetse no guteza imbere abandi hamwe n'igihugu imigambi yose dufise mu kino gihe yose ishingiye ku mbona kazoza mbega umugambi wa nimero 14 uzotera iki mu mbona kazoza dufise nkuko abandi babivuze urwaruka niko rugize pourcentage nini mu gihugu rero utejeje imbere urwaruka ubutejeje imbere ahanini igihugu kandi ubwo rwaruka sugoja mu bintazi nugoba rugiye gukora kugira ngo rwiteze imbere rwongere ruteze imbere n'igihugu kandi ruteye imbere ruteze imbere igihugu n'abatoya babo baba bari inyuma nka jewe ndamenye ikintu ndize ndamenye ejo nshobora kuba umwigisha w'uri inyuma yiwanje rero nivyo nshaka kuzana muri urwo rwaruka twige kumenya ikintu tukimenye tugisangiza abandi hama twese tudugire rimwe sinidugane jenyene tugire rimwe kuko ahanini turi hamwe twese birashoboka nko babivuga tugiye hamwe urwaruka turi benshi cyane kandi tugiye hamwe igihugu cotera imbere kikagira ingufu cyane yego nimero 53 umugambi wanyu ushaka kuzoterera iki mu mbona kazoza y'igihugu umugambi wanje uzotera mu mbona kazoza y'igihugu ubona abafama baba autonome bagiye nabone bagiye bafashije muri communauté ivyo bize information bahawe basangiza abandi buri mwaka tuzokwigisha abakobwa nyimba n'umunsi twakoreye muri no commune tuje mu yindi donc hanini kubona abafama baba autonome kuko kugurisha ivyo bakoze dushike no kwibisha hanze y'igihugu tubone amahovni akwiye tubone changement muri communauté biteze imbere igihugu cyacu hama he mu magara yo mu mutwe mubona magara yo mu mutwe nari numbume ngo byose nabisiye magara katangenge umubona uwo mugambi wanyu uzoterera iki mu mbona kazoza y'igihugu navuze yuko muri uko kubaha ama service thérapeutique hamwe n'andi ma activité bazogira bari hamwe nyene ajanye n'ivyo ahanini igituma nacaguye ama centre y'abajeune ni kubera yuko urumva birafavoriza cyane kuba hamwe
rero iyo abantu bari hamwe bakora ikintu kinini cyane rwose. Nibaza yuko muri vision muri rya mbonakazoza y'u Burundi umugambi wanje uzofasha cyane kuko tuzoba dufise abantu bipanze neza mu mutwe, abantu bari au service de la nation. Ego nyene muri iyo mbonakazoza y'u Burundi ndababonamwo cyane abantu bazoba bafashijwe ukuntu akuriye n'umugambi wanje kandi bazoba bageze kure. Ego kumbura amaze kudukurikirana bamaze kumva ibitari mu byo muko murashikiriza. Duhera kuri nimero 14 mwavuze ko muzofasha ugwaroka mu kuronsa inyigisho ndetse no mu kufasha kuronka uburyo bwo kwiteza imbere. Uwo mugambi wanyu urafitaniye isano n'umugambi kandi wa Paeje ndetse abakoci mu vya entrepreneuria basanzwe bavyigisha hama bakabigisha ukuntu basha kurondera amafinancement n'ibindi. Mbega mwebwe nakahe kana mwabonye kabuze mu basanzwe ko rabigira ku buryo bwati jewe nzokemura amfatiye ku nyigisho kandi bamaze gutanga je kandi kantu byanongereze kugusumba naka. Ndiko ndavyiyumvira nukuri sinoshikira ku rwego rwa Paeje kuko Paeje vraiment irabikora gusumba. Mugabo jewe ubwi wanje ndashaka yuko na wa wundi umwe avuga ati sinibona avuga ati bwa bundi jewe ka kagambi kanje naho ko bari gatoya kogira ico kamariye kakamarira n'uwundi muntu ikintu. Ntidufatire kuri wa muntu afise umugambi munini gusa, dufatire kuri wa muntu yiyumvira akantu gatoya basi ko muha ico gufungura ku munsi gusa, uwo munsi abe araronse ico yigaburira we nyene canke agahuza baraguze canke ico yofashisha uwundi bari kumwe nk'umuntu nk'umuvyeyi nka mutoya wiwe aronka ako kantu yisumamwo. Voilà yisumamwo, aronka akantu ko kwisumamwo. Rero jewe umugambi w'uwanje bose babikora neza n'ukuri ntako bose barabikora neza. Reka dushikire rero uko tubikora neza dushikire rero n'ababandi bato bafite utugambi duto nabo nyene tubereke ko bafise ico boterera. Sinozana umugambi ngo jenje kubaka ngo isoko oya uwo ntaco uwaroroshe no guterera kuko ukibona na wa wundi rero avuga ati mbe basha mbe mperezehe n'uwo nyene aronke ahatangurira avuga ati haronka ahantu abona umuntu ati wewe warashitse kuri iki kintu kandi ntiwahereye kuri iki kintu. Ushobora kuba waherereye kudandaza amagi, kudandaza udukaranga mugaho warahageze. Reka nanje nimba rutwo dukaranga no dandaza tukanzanira ivyo, reka nanje ndadutangure nzokubaka kinini. Iyo soko numva shaka kubaka naje nzoyubaka mugana hereye kuri utwo tugambi duto ego vyarivyo. Nimero 53 hariho amashirahamwe ariko arashigikira abakenyezi haba amashirahamwe canke haba ndetse n'amabanki ashigikira aho vy'abakenyezi. Mbega mwebwe nakahe kana mwabonye kabuze mubona ko mushaka kongereza ko kugira ngo umukenyezi ashobora gutera imbere gusumba? Nabonye kabuze c'est vrai barabikora barabafasha kandi babikora neza. Nabonye kabuze nuko kenshi muvyo je maze kubona no kumva ndakumva habaye ama formation yayo kenshi batanga mu université basanga bagiye bari muri milieu rural ntibashikiriwe, basanga na espoir y'ubuzima babona okay barafise imana yo gukora. Shaka kuba bakore babone ko nabonye bashoboye naje kubafasha gusa ikintu bituma batubasaba muri vya bindi nyene bakore nabone bunguke bateze imbere igihugu. Abafise abana baronka ico kurya cyo kunywa bige nabone babone ko bariko barakora bariko baragira aho bishikanye bariko barungura ubumenyi bariko barakontribuwa muri development y'igihugu. Hariya ku magara yo mu mutwe hariho ibindi bigo bisanzwe bikora ivyo bintu basanzwe bafashe ugwaruka ruja mu biyayuramutwe, abakobwa baja mu ngeso zitari nziza. Mbega ufatiye ku vyo umaze kubona ubona ari akahe kandi kantu wewe ushobora kuzokora kazotuma tugera kure cyane uzokongereza ku basanzwe nawe bakora ivyo bindi bikorwa? Merci ku kibazo. Akantu kamwe kabura muri abonye babikora basanzwe babikora nabonye cyane batashira ingufu nyinshi mu guhimiriza
kandi nababwiye ko byose bipfira mu kutamenya. Hariho inguvu zike mu guhimiriza kuko bisanzwe biri no mu mico yacu. Abarundi twumva umengo ingorane zo mu mutwe n'umusazi, twumvise ingorane zo mu mutwe twumva umusazi gusa. Rero ego mupayo twumva umusazi gusa urumva mu bavyeyi bacu mu bo tuvukana mu bo natwebwe nyene hariho ibintu ducamwo bikatubera intambamyi kubera tutazi yuko dushobora kwigurira ku muntu tukayaga nawe hama bikaducikira nyene isu novuga. Rero ahanini nico novuga jewe nzoshimikira cyane kuri sensibilisation kandi no kuri briser le tabou. Ego murakoze naho nabonye hari akantu. Nimero 14 ufatiye ku mugambi wawe wibona he 2040? Kubera ko tudashobora kugira ibiharuro bivyerekana neza, jewe muri 2040 nibona ndi kumwe n'ugwaruka rwinshi kandi rumaze kwiteza imbere, rugateza imbere n'abandi n'igihugu kigeze kure. Yego kubera ko uravye abantu bose baja mu migambi hariho ukobonye kitakunze n'uwundi kubera gifise ku mutima akakibandayamo kikazoteba kigakunda muga gitevye. Rero Jesse no guha igiharuro ngo ngiki ndakiguterekeye mugabo nibona turi kumwe na benshi benshi bashoboka tuzoba tugeze muri aho twiteza imbere tugateza imbere abandi n'igihugu kabijamo kikabibona. Yego Imyaka 53 ufatiye ku mugambi wawe wo gushigikira abakenyezi wibona he 2040? 2040 nibona nk'umukobwa yafashije abandi yakontribuye mu gufasha abandi kuba autonome kugera aho bigejeje gufasha n'abandi mu guteza imbere igihugu. Bahimiriza kumvisha yuko barashoboye. Yego mu magara yo mu mutwe uyu mugambi wawe wana uravye uko uzowukora wibona he? Umugambi wanje bwa mbere so wanje ni w'abandi. Rero mumbarire ngo nibona hehe, ego ndibona nyene ndi umuntu yashoboye kwiyumvira ico kintu kandi kigakunda muga osi ndabona ivyamwa umva two dukorana n'abajene tuzoba tuko dukorana n'abajene muga ndabona abavyeyi bamerewe neza bafise ingo nziza ego abantu bari au service de la nation bamerewe neza atavye ama stress akazi kameze neza kubera batwagwa n'umuntu adafise tugorane tunaturiya. Ego ndabona nyene abarundi bahinduye mentalite babonye yuko ayo magara yo mu mutwe 50 kandi yuko atari by'abagore gusa n'abagabo bafise ingorane. Ego murakoze. Ariho abandi bigeme akeshi tubajije ikibazo mwe n'icyo batubwiye ati jene wana 2040 ndimo mama w'abana benshi yakibagiye imbaraga fiti kubera bakabajije namwe nuko nyene Imana ibidushoboje. Turifuza rero yuko abadukurikiranye mu migambi yanyu kumbure ntihabuze bamaze kuyigomwa. Turashaka kumenya rero ni gute abifuza kubatora bashobora kubatora kugira ngo uzoshobore gutahukana ihiganwa rya Miss Burundi igiye kuri 2010. Abifuza kuntora jewe no kunshigikira mu mugambi wanje boja kuri Instagram officiel ya Miss Burundi bakatora muri bio lien ya vote ya Miss Burundi hama bakayiklikako bagaca binjira indani. Ikintu ca mbere co gukora ni enregistrer email, ikigira kabiri ugacuduza hejuru ugashikira numero 14 igira neza Katia Carole ugaca ufyonda kuri foto yanje hama ugacugira envoyer
vote yanyu izoba iri enregistré. Merci. Yego. Bon, mu kuvota nk'uko yabivuze uraja kuri page ya Instagram ya Miss Burundi officielle ugafyonda muri bio hariyo link ugafyondako tubona abakandidats ko turi 30 je numero 53 ufyonda munsi y'agakazi gato à gauche ukemeza ugaca wemeza na email yawe hama ukagira envoyer. Merci. Ndabisubiremo. Bon, nanje mu kuntora nuko sukundi nuko nyene babivuze mugabo hakuduzura abari mu 14 canke kuduzura aba 25 pour Miss Burundi 2025 hama ukacika envoyer uzoba untoye hama kandi n'abashaka kumenya ibikorwa nkora barashobora kunsanga ku ma konti yanje Instagram, Facebook hamwe na Snapchat. Yego Instagram ndayivuga ntakibazo Iris Glo 257. Yego ubonye Instagram uzoca ubona n'ibindi byose. Yego reka tubashimire muri rusangi kuba mutavye kino kiganiro twifuza kandi no gutera intambwe mu byo muri ko murarangura. Yego dushimira abadukurikiranye kuri Bishop TV, mwumvise imigambi bashikirije, mwumvise akabijya, mwumvishizo ico izofasha cyane cyane mu iterambere ryo gwaruka hamwe n'igihugu. Turashimira ko badukurikirana, turi mu rukurikirana rw'ibiganiro ariko turakorana n'abigeme bari mu higano rya Miss Burundi biciye kuri Bishop TV mu kiganiro shika ku ndoto gano kibafasha kumenya byinshi mu bijanye n'iterambere ifatiye ko bamaze gukora bagatera imbere, abafise ubumenyi mu bijanye n'iterambere ndetse n'abafise imigambi yagutse ishobora gufasha mu guteza imbere igihugu cyacu. Ndabutse kandi ko muri Bishop TV dutanga ni ma service nka photography, videography mu manza zitandukanye ndetse tubafasha no kumenyekanisha byo muri ko murakora ukubasanga cyane cyane aho mukorera. Twifurize gutera imbere byo muri ko murakora, je ndi kukivintera imbere, wowe utera imbere, tuteze imbere imiryango n'igihugu. Murakoze.